Shalom shalom ndabaramukije mwese nizera ko muguwe neza aho muherereye hose nongeye kandi ndabe kaze mu kiganiro Intahe yacu ikiganiro aho twiga ijambo ry'Imana iryo jambo ry'Imana rikazana umuco maze umuco ukazana ukwidegemvya mu buzima bwacu nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo muzomenya ukuri nako kubaye ukwidegemvya turamenya ukuri tukaronka ukwidegemvya maze tukabaho ubuzima bw'intahe kuko intahe si ibintu tugenda turavuga ariko intahe ni ikintu umuntu wese aturaba agashingira intahe akavuga ati vy'ukuri ufise intahe y'amagara meza muri wewe kuko yandavye abona amagara meza aragaragara mu buzima bwanje ndavye mu burere bwose turashinga intahe ivy'Imana ibiriko irakora kuko turamenya ukuri rero muri kino kiganiro ni kiganiro tumenya ukuri kudasanzwe maze kukubaka ubuzima bwacu kaba ari ryambere uravye kino kiganiro ndaguhaye ikaze ikaba kandi atari ryambere nawe kandi ndaguhaye ikaze kugira ngo turushirizeho gusangira ibihe vy'ubwiza kuri uno munsi reka dufate akanya dushimira Imana kubw'ivyibandanya gukora ndetse tunayishimire no kubw'ikiganiro ciza tugiye kugira Mwami turagushimiye urukundo rwa turagushimiye ko wamubana natwe turagushimiye kubw'intahe zidasanzwe urushirizaho kubaka mu buzima bwacu twongera kandi tugushimira ko uno munsi nundi munsi na kandi karyo kadasanzwe aho duhaye kugira ngo dushobore kwiga turagushimiye ko turiga turamenya kandi turagushimiye ko tahana umuco udasanzwe kandi umuco uhindura ubuzima bwacu ni mw'izina rya Yesu Kristo tubisenge twizera amen Ndongeye kandi kubaramutsa ndabaha ikaze kandi mu kiganiro nyezina ikiganiro intahe yacu turi muri rukurikirane aho tuvuga ni igiki twokora kugira ngo ubuzima bwacu bugaragaze intahe ni igiki twokora kugira ngo uno mwaka wa 2024 utubere umwaka w'intahe gusumba umwaka wa 2023 burya umwaka wa 2023 wari mwiza ariko kandi uno mwaka wa 2024 ni mwiza cyane rero turiko turigira hamwe ni igiki twokora ubuheruka muvyo twashoboye kubona twarabonye ko mu buzima bwacu turategerezwa kuba muri no mwaka dutegerezwa kwizera Imana vy'ibisazi bitandukanye n'ivyo bitandukanye nuko twayizera kuko nimba tucizera Imana nkuko twayizera muri 2023 birashoboka ko na 2024 shobora gusa na 2023 ariko mw'izina rya Yesu uno mwaka turizera Imana kurundi rugeze uno musi rero tugira twiga ikintu bita gusenga mbega ni gute twosenga kugira ngo vy'ukuri amasengesho yacu azane intahe ku mugaragaro kugira ngo ivyo dusenga novuga ati ivyo dusenga vyishugwe amasengesho yacu dusenga azane umwimbo kuko sa amasengesho yose yishugwa sa amasengesho yose tubona ariko hari uburyo bwo gusenga uburyo bwiza bwo gusenga kugira ngo novuga bizana umwimbo bizana intahe ku mugaragaro rero reka dutangure dusome umurongo nashaka ko duhera aka n'umurongo uri mu Baroma ni igice c'10 ku murongo wa 13 haravuga ngo kuko umuntu wese azokwambaza izina ry'Uhoraho azokizwa Yesu ashimwe mu bisanzwe intahe ni gihe tuvuze intahe ni gihe ubuzima bwawe buba bwamaze kuronka agakiza intahe ni gihe novuga ati sigiye ugenda urishinga intahe ariko abantu bakubonye barabona agakiza bakabishingirira ati vy'ukuri uwo muntu yarakize umuntu ari ku musego ntidushobora kuvuga ngo novuga ati umuntu ari ku musego hari umuntu vyogora kwemeza neza yuko yakize oya ariko iyo ufise amagara meza turabishingira intahe twavuga ati vy'ukuri ni ibintu bigaragara biraboneka arafise amagara meza iyo umuntu afise amafaranga abantu ubonyene baravuga ati ujya muntu yakize ubukene iyo ni ntahe kanaka rero Bibiliya ivuga ngo uzokwambaza izina ry'Uhoraho azokizwa sinzi akarere ushaka gukizwamo urashobora kuba ufise ingorane mu magara meza urashobora kuba ufise ingorane mu rugo rwawe ushaka gakiza mu rugo rwawe hari uburyo ubishaka ko bigenda mu vyo uriko urakora vyose muri entreprise yawe urashobora kuba ukeneye agakiza ko kagaragara aho ubona entreprise yawe iriko iraduga iyo entreprise iriko iraduga twashobora kuvuga ati iyi entreprise iriko iragaragaza agakiza kama entreprise vy'ukuri rero ni giki rero ni gute twosenga ko Bibiliya iratubwira ngo uzokwambaza izina ry'Uhoraho azokizwa reka dusome urundi murongo tugenda neza cyane turasoma muri Yeremiya igice cya 33 ku murongo wa mbere n'umurongo ku murongo wa kabiri n'umurongo wa gatatu avuga ngo rituhoraho abikora Uhoraho abirema akabikomeza Uhoraho niryo zina ryiwe uku niko agize ati mpamagara nanje ndakwitaba nkwereke ibihambaye n'ivyikinze n'ivyo utari bwamenye amen Yesu ashimwe
aha muri Yeremiya hazugira ngo mpamagara ndakwitaba ndakwereka ivyiki waruzi yuko vya bintu vyose ukeneye bihari. Hari ivyo dukeneye mugabo vyikinze, hari ivyo tutari bwamenye mugabo bihari. Imana ntishaka kuduhereza vya bindi tuzi gusa, ariko hari n'ibindi tutari bwamenye Imana ishaka kuduha. Imana muri yo yaragaragaje ishaka yuko ishaka kwishura amasengesho yacu, ariko kiravuga ngo mpamagara ndakwitaba. Rero nk'abana b'Imana turabwirizwa guhamagara Imana. Ubuzima bwawe ingorane ufise, hari igihe umuntu usanga afise ingorane ugasanga ababanyi bose ababanyi bawe bagatanga Imana. Novuga ati ababanyi bawe mu bisanzwe ingorane zacu Imana irazizi, mugabo biba bikwiye yuko tugenda tugahamagara Imana tukabwira ati Imana uri umuvyeyi. Wavuze ngo uri umuvyeyi, uri umuvyeyi, novuga ati uri umuvyeyi w'imfuvyi, uri umugabo w'abafakazi, ndaguhamagaye. Ingorane yanje ndaguhamagaye, ni wewe ushobora kuyitorera inyishu. Ugasanga abagenzi bawe ababanyi bawe bamenye ingorane yawe imbere yo ko Imana imenya. Oya, ingorane ije umuntu wa mbere abwirizwa kuyimenya ni Imana. Imana niyo ya mbere dutangura gushikira twabwira ati Imana ni wewe Mana yacu, ni wewe buzima bwacu, ni wewe nyene dutangura kubwira. Imana niyo dutangura kubwira. Rero Imana ngahera tubiya ngo mpamagara ndakwitaba ndakwereka ivyikinze n'ivyo utari bwabone. Sigira ngo Imana irashaka ko tuyihamagara kugira ngo itangure kubikora. Ubwa mbere na mbere ugiye gusoma ku murongo wa 2, Imana yari kirerekana vy'ukuri novuga ati iratuzana ahantu kwanza tumenye tuyibuke kwanza ko hari igishobora kuba wari bagiye Imana. Ariko Imana ngahera kirakubwira ati banza kwanza uvyibuke, ndi Imana ibirema, ndi Imana ibikora, ndi Imana ibikomeza. Ushaka kufata ivy'ukuri ibi bintu ntibiraba. Urashaka kufata kuva nakaba ngwa ingwara ata muntu numwe yigeze kwikira, abayigwaye bose barafuye, abuzi bose barafuye kubera iyo ngwara urwaye. Ariko Imana yava ndi Imana ibirema. Ushobora kuvuga ati amahaha yanje bambwiye yuko nta yindi shwa ihari no kurindira gusa gufa, ariko ibuka ko Imana yavuze ati ndi Imana ibirema, mpamagara ndakwitaba. Erega abaririmbyi ba Victorious Team nibo ba MTs nibo bavuga ngo nubwo bitoba ku bwanje azobirema. Rero Imana yavuga ngo mpamagara ndakwitaba. Uhamagaye Imana irakwitaba kandi irakwereka ivyikize n'ivyo utari bwabone. Yesu ashimwe. Rero Imana irafise ishaka ryo kwishura amasengesho yacu, ariko nk'abana b'Imana turahamagariwe gusenga, kuyihamagara. Kwijambo ry'Imana ryatubwiye mu Baroma ngo umuntu wese azokwambaza izina ry'Uhoraho azokizwa. Nimba ukeneye agakiza muri domaine yariyo yose y'ubuzima bwawe, urahamagarirwa gusenga, urahamagarirwa kwicara ukavuga ati Mana ndaguhamagaye. None ushaka kumbwira ati none kubera iki twosenga? Ati ndigana n'abateist mugabo baramenya mw'ishuri. Ugiye kuraba no musaba abatunzi benshi kwisi ntibanemera Imana. Ugiye kuraba aba homme de science benshi bakubwira ati ivyo bintu nyene ni vyanyu nyene ntibanemera Imana. Ariko kacubwa none je kubera iki nosenga? Kubera iki? Hari impamvu nyene dutegerezwa gusenga, ariko hari tandukaniro impamvu dusenga. Hari impamvu twe dusenga, hari tandukaniro ridutandukana. Nimba no musi jewe hari ntaye ubutunzi rikiragaragara mu buzima bwanje, hakaba hari n'undi muntu mu atheist atemera Imana afise ubutunzi buriko buragaragara, ariko je bwavuye mu masengesho, we bukaba bwavuye ahandi. Hari itandukaniro. Nimba hari hari amagara meze karagaragara muri jewe, undi nawe afise yandi magara meze rikaragaragara, rero hari itandukaniro. Rero twebwe nk'abana b'Imana turahamagara Imana. Rero impamvu rero duhamagara Imana, rero amasengesho, hari abantu bahamagara Imana novuga ati wayihamagara, urashaka kumbwira ati maze imyaka 5 ndayihamagara ariko ntibiragaragara, maze imyaka 5 maze imyaka ndiko ndahamagara Imana kuri kino kibazo, maze amezi ndiko ndahamagara Imana kuri kino kibazo ariko ntiranyishura. Ariko reka duhereze kuri kano karorero k'umwami yitwa Ezekiya. Umwami Ezekiya arafise novuga ati ugiye gusoma mu bami ba 2 igice ca 19 na 18 urabona ukuntu umwami w'Ashuri yari asugereje ubwoko bwa Bisirayeli. Kuburyo Ezekiya ubwa mbere arafata ivyo afise vyose aramuhereza kugira ngo ashobore gukamufra situation, ariko biranga. Ariko Imana iramubwira novuga ati umwami w'Abashuri aramubwira ati jewe negerezwa kuza, nta mana yo gukura mu maboko yanje. Ezekiya icyo yakoze yaciye amenya iki kintu ati utakambiye Uhoraho. Umuntu nyene atakamba imbere y'Uhoraho azokizwa, acaraza.
arambaza uhora, arafata ikete bari bamurungikiye abati Imana burya rero ndaguhamagaye iri kete burya rero nserukira ubwami bwawe, nserukira novuga ati ubwoko bwawe, rero iri kete baryanditse ariko baritwandikiye, rero nanje ndaguhamagaye. Rero reka dusome, hari akantu nifuza ko dusoma, ni mu Bami wa kabiri gice cya 19 ku murongo wa 19 haba ngo nuko none uhoraho Mana yacu ndakwinginze udukize udukure mu maboko yiwe, ngo kugira ngo ibihugu by'abami bose bo mu isi bamenye, turagasurira ngo kugira ngo ibihugu by'abami bose bo mu isi bamenye ko ari wewe Mana wenyene uhoraho. Yesu ashimwe. Ezekiel avuga ngo bamenye ko ari wewe Mana wenyene uhoraho, bamenye ko ari wewe uhoraho. Rero uno munsi amasengesho uri kurasenga ni yahe purpose? Ni kubera kuri kurayasenga bati Imana mpezagira kugira ngo babone ko ndabasomba? Oya, aho umenye ko isengesho ryawe rishobora no kutishuka, kwanza ntirizonishuka, kuko Imana ikora ikintu kubw'icubahiro cyayo. Yavuze ngo yarirahiye ngo kwitazokwemerera yuko umuntu afata icubahiro cyayo. Uno munsi nimba uri kurasenga, nimba uri kurasengera mariage, nimba uri kurasengera umuryango wawe, nimba uri kurasengera amafaranga, nimba uri kurasengera amashuri yawe, nimba uri kurasengera entreprise ukeneye, ariko ayo masengesho yose uri kuragira yasenge kubw'icubahiro c'Imana. Nimba uri kurasenga usaba ati Imana mpereza amavuta kubw'igikorwa cyawe, senga ntubwe ati Imana mpereza amavuta yo gukiza abagwayi kugira ngo babone ko nanje ndabishoboye, nanje ndabereke ko mpambaye nkaze. Oya, ariko kubw'icubahiro c'Imana. Isengesho rero rizonyaruka mu buzima bwawe. Ni ubwa mbere na mbere twumvise ko nta mpamvu ihari yo kudasenga, dutegerezwa gusenga, kuko nimba ukeneye agakiza ngo uzokwambaza izina ry'uhoraho azokizwa. Nimba ukeneye agakiza muri domaine iyo ariyo yose, urategerezwa guhamagara uhoraho muri iyo domaine. Kandi ntuguhamagara uhoraho kugira ngo bimenyekane ko ari wewe, oya, ariko bimenyekane ko Imana ishoboye, bimenyekane ko Imana ikiza. Nimba uno munsi ndiko ndahamagara Imana mu magara yanjye, ndavuga ati Imana ingo useruke, ugaragare, wigaragaze, kuko ni wewe. Amagara yanjye niyo aba meza, simbwira Imana ngo impamagara meza kugira nzogende nkubita abantu, oya, ariko ndabwira Imana ati impamagara meza kugira babone kuri Imana mu mishagu yawe twakiza ingwara, bamenye ko Kristo mu mishagu yiwe ntiyaruhiye ubusa, ariko twarakize ingwara. Rero kubw'icubahiro c'Imana ugiye kuraba, rero ugiye gusoma uhereje hajya mu Bami, urabona ukuntu Imana yagarutse iramugarukira Ezekiel. Umwami w'Yashuri yari yibonye yuko ashoboye, Imana irazira amwereka ati inyuma ya vyose, hejuru y'abami n'abatware, hejuru y'abakomeye hari Imana ikomeye. Imana irigaragaza ko ariyo Mana. Nawe mu buzima bwawe ni watangura guhamagara Imana ukavuga ati Imana ndagukeneye, wigaragaze mu buzima bwanjye, kuko twabonye turategerezwa kwambaza Imana, turategerezwa guhamagara Imana kugira ngo ivyacu bizemwo agakiza, kugira ngo agakiza kaboneke mu vyacu, ariko kandi kubw'icubahiro c'Imana. Ni wahamagara Imana kubw'icubahiro cyayo, vy'ukuri bizogaragara ko Imana ari Imana yawe, kandi bizogaragara ko Imana yawe ari Imana ikomeye. Nkuko Eliya yahamagaye Imana i Karumeli, ntiyayihamagaye kugira ngo babone ko ariwe muvugishwa, ariwe azi kuvugishwa, kugira ngo yerekeye ko ariwe azi gusenga, oya, ariko yahamagaye Imana yigaragaze kugira ngo bamenye ko Imana ariyo Mana nyamana, kandi nayo yarabikoze, yarigaragaje. Rero nawe uno munsi tangura muri uno mwaka gusenga bibe ubuzima, ugire umwanya wawe uziye uvuga ati uyu umwanya wo gusenga, ndategerezwa gusenga, ndahamagara Imana, kandi ndazi Imana izokwishura ivyo uri kurasengera, na cyane cyane mu gihe uzoba washize Imana imbere mu buzima bwawe, kavuga ati Imana bamenye ko ari wewe Mana. Rero ndabashimiye kakaryo keza. Aha niho turangirije ikiganiro cyacu cy'uno munsi. Nizera neza ko hari ikintu kidasanzwe wafashijwe, kandi nizera ko ubuzima bw'amasengesho bugiye kuba ubuzima nyene mu buzima bwawe, aho novuga ati vyama biba kandi vyama vyisubiriza mu vyo ukora vyose, aho uri hose, mu vyo utegura vyose, amasengesho ariyo ushira imbere. Rero ndabashimiye akaryo keza mwaduhaye, nongera kandi abatumirira ku munsi wa mbere. Nizera neza ko bizogenda neza, nongera kandi abasaba ikigongo ko uno munsi twacerewe gatoyi bivanye ko novuga ati bitatworoheye. Nizera neza ko bigenda neza cyane, mwarahezakiwe. Shalom.